mukenyezi abishaka arabironka. Je ndabona nk'abana banje mukobwa asavye ordinateur uramuha nk'abandi kubera yuko ubona yuko bangana. Kuri ico kibazo nyene turavye ibikoresho bigendera kuri internet canke ubuhinga bwa none abagore bari inyuma ugereranije n'abagabo kubitunga. Muzokora iki kugira ngo busumbasumbane buhave? Bya ntibizoturuka kuri twebwe, bizoturuka kuri bene abo biraba, kuko ndabona ama internet akoreshwa n'abantu b'abasirimu, urabizi. Iyo ndiko ndaraba ngaha mu bisagara abahungu ni entrepreneur baravyirukanga inyuma cyane kubera ya curiosité culturelle abahungu bafise, ariko mukenyezi abishaka arabironka. Je ndabona nk'abana banje mukobwa asavye ordinateur uramuha nk'abandi kubera yuko ubona yuko bangana. Nibaza yuko ibyo ari ibintu bijanye n'imigenzo y'abahungu kwirukanga gushaka utuntu n'utundi, mu gihe abakenyezi bagenda bitonda. Jewe niko ndabibona, abakobwa elles sont passives, bari passive mu vyerekeye ubuzima, ntibafise un esprit de combat nk'iy'abahungu. Abahungu urabona umuhungu yakiri mutu yagiye kubaka, il faut kubumva. Abahungu en general bagira conquête, donc bashaka kugenda bari hejuru. Umukobwa nawe agashaka umuhungu afise ijunja ashoboye. Urabona bagenda deja kuri niveau zibiri zitari zimwe mu vyerekeye kunigana n'ubuzima. Nibaza yuko bituruka aho. Évidemment hariho abakobwa nabo nyene bari l'inverse, ariko uravye muri rusange suko bimeze. Je ndabibona ngaha anya hirya no hino. Me uravye nk'abakobwa bakurikiye bene aya mashuri ya informatique hari habonzi batari bake, me nabo nyene bari aggressive mu vyerekeye ubuzima. Ahubwo niturabe mu vyerekeye amashuri, mbega abakobwa abakenyezi baravyirukangamwo cane. Niba batavyirukangamwo cane, mbega ni gisata tubona yuko twogomba gufata abakenyezi abakobwa bakacirukangamo cane? Ico nico kibazo twagomba kwibaza. Niba batacirukangamo cane tubankuraje bajemo, ariko biterwa n'ubushake bwabo, biterwa n'ubushake. Ntushobora kubaforsa ngo bajeyo batabishaka. Agaca yongeraho ko nakajya kantu rero k'abahungu bagomba kwama bariko barirukanga.